muri basketball harabensi baza gusimirwa Suleiman Papa Utamu. Icambere baza guhera ko baraza guhera ku mugwi novuga ko wakunzwe n'abantu benshi cyane muri basketball muri uno mwaka wa 2021 ni nako kandi baza kuraba umugwi aho abantu bagiye batora umugwi w'umwaka kuko hari umwaka umugwi wakunzwe n'abantu benshi cyane akabaho no mugwi w'umwaka 2021 ubwo rero nabo baraza kuba batora baza gutora hagati aho batoye hagati y'imigwi urunani basketball Isaka hakaza New Star basketball hadi bashobora abanyusara ni wumva New Star bishura ati go ahead hakaza umugwi wa New Star hakaza Dinamo hakaza umugwi wa Lemesha Basketball Club hakaza umugwi wa Kerne Basketball Club ndetse umugwi wa Jimkana Basketball Club hakaza umugwi wa Lezipo umugwi wa Aigle Noir The Fighters ndetse n'umugwi wa Academy Lo Messager. Yes, yoni kategori iza gusimirwa muri basketball umugwi yakoze neza ariko hari n'andi makategori menshi aza gusimirwa muri basketball. Suleiman Papa Utamu baraza gutora canke batoye umukinyi w'umwaka mu bigeme wa 2021 bongera banatora n'umukinyi yakunzwe mu mwaka wa 2021 muri abo bigeme batoye mu bakobwa bagera kurabangiye kubabwira batoye umukobwa Divine arimo bariko barahiganwa akaba ari umukobwa akina muri Gladiators kino kibanza cyane akaba umukobwa bita Gracia akaba ari muri kino kibanza na wenyene akaba akinira umugwi wa Young Sisters hakaza umukobwa Elisan akinira umugwi wa Legazelle mu gihe kurundi ruhande ho bita Erika wa Legazelle nabaza kuba hatanira canke se ashobora kuja kugira ngagira abe récompense mu gihe umukobwa Alia akinira Gladiators nawe aza kuba ari murabo kurundi ruhande umukobwa Darlene wa Messager Ngozi Basketball Club nawe ari muraho bahatanira iki kibanza ca mbere barimo umukobwa Titi wa Legazelle nawe akaba arimo murabo bakobwa Natasha wa Gladiators nawe yarizigiwe LC wa Legazelle ni nako kandi umukobwa Steffi wa Gladiators Gisrene wa Gladiators Cynthia wa Young Sisters ndetse n'umuvandimwe Magnifique wa Messager Ngozi Basketball. Abo nibo bigeme basobe kudifatamo neza muri basketball mu mwaka wa 2021 baza gusimirwa. Suleiman Papa Utamu aratubwira abandi basimiwe mu mupira w'amaguru football. Karibu sana, let's go. Muri football baravye mu basore bakoze cyane cyangwa se mu bagabo bakoze cyane gusumbya abandi mu mwaka wa 2021 ni ku migwi 16 kina umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi baraza gutora mu mugwi wakunzwe cyane cyangwa se mwakunze gusumbya yindi banatoremo kandi umukinyi yigenjeje neza gusumbya abandi. Umukinyi baza gutora muri abo bakinyi baza gutoramo canke se batoyemo n'umukinyi Urukundo Onesime wa Messager Ngozi umukinyi Isa Hakizimana wa Flambeau du Centre umukinyi Asman Ndikumana Garden wa Aigle Noir The Fighters muvandimwe Cedric Urasenga Dani Kagabo akinira umugwi wa Messager Ngozi umukinyi akinira Messager Ngozi wo bita Frank ndetse umuvandimwe Fabrice akaba ari mwa waza kuba bahiganwa muvandimwe Raoul akinira umugwi wa Messager Ngozi mu gihe mwaka wese akinira umugwi wa Guma muri Football Club mwene Bantu Jaune akinira umugwi wande wa Atletico New Oil mu gihe mwaka wese akinira umugwi wande wa Kayanza United Abdurrahman Papre akinira umugwi wa Flambeau du Centre mwaka wese akinira umugwi wa Kayanza United muvandimwe Emery Kadogo ni mubona akaba ari mu mugwi wa Kayanza United nawe aza kuba aza muri abo ariko baza kuba bashimirwa mu gihe aza kuba bari wa mbere. Yes, nuko abo ni baza gusimirwa mu bakoze neza mu mupira w'amaguru ku bakinyi basanzwe bakina hano mu gihugu cy'u Burundi. Suleiman Papa Utamu atubwira izindi kategori ziza gusimirwa. Wigo izindi kategori zija gushimirwa baraza kuraba neza na neza muri migwi yakinye ihiganwa ry'umwaka wa 2021 baraza kurabira hamwe umugwi wakunzwe n'abasanzwe bakurikirana umupira w'amaguru ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho batoye mu migwi igera kuri 12 ubwo naho haraza kuvamwo umugwi wakunzwe n'abantu benshi cyane ni nako kurundi ruhande baza kuraba umukinyi yakunzwe
inyuma yo kubona umukinyi ya mwiza cyane yitwaye neza mu mwaka uheze ariko barazana kuraho n'umuntu n'umukinyi yakunzwe n'abakunze umupira w'amaguru muri rusange nivyo baza ko bagaruka ko mu mupira w'amaguru muri rusange na cyane ko AGS atakutagira kugira ngo ku mpande zose impano zibandanye zisabirana na cyane kuri buno butaka dufashe nako dusabe aba DJs badufashe akanya gatoya hama mu kanya gato turaje kubabwira ibikurikira yes nuko mugenzi wanje gare yajeje kwibamenyesha n'amakategori menshi aza gusimigwa uno munsi harayo twavuze harayo tutavuze ariko bose baraza gusimigwa dusaba DJ babiri basanzwe batavyorosa mu gisagara ca Bujumbura bose bakora ku samirizi imwe umwe yitwa DJ Mario uwundi yitwa DJ Israel nibo tugiye kwakira mu minota 5 bavanga imiziki hama tuze dutangura gutanga trophée ya mbere ya kabiri ya gatatu n'izindi nivyo amikro muko warubivuze ndetse n'umuvandimwe Gael mubaza kuba bashimigwa harimo na kategori y'abahungu muri basketball mukanya tugiye kugaruka ko inyuma yo kumviriza aba ba DJ bacu ibyo bagiye kudukorera mu kuvanga uno muziki ahantu harakajamba kuna kuvuga mambo ya utamu muri filme Yesu uramubize banavuga ko banifuza kumenya umuntu barakumvise wao ni nawe tabona yavuze ngwiki ndabona ka ego turamagara ubu rero muri kano kanya nyemerere ego bigeze muri nankana abari nyuma twizere ko turi kumwe abari nyuma muri VIP hageze ahantu tugiye kumenya babandi twari twaje kuraba mu buryo bukomeye cyane bakaba ari bene guhatanira ibihembo bikomeye cyane neza umugwi ukomeye cyane wakoze cyane usumbye iyindi migwi mu mwaka 2021 muri basketball Arsenal bucuti turasaba neza kudushikiriza turahamagara ibanki ya mbere yatahuye ibyo gushigikira inkino bongeza ko y'abasirimu twabonye muri 2013 gushika no musore muri hari no musore muri AGS ni KCB Bank banki y'abasirimu bafise agence zitandukanye barase agence gaha impande ya Stella kuri siège barase agence ya Equation barase agence muri Asiatique Gitega na Ngozi na kuri Boulevard de l'Icrona wawe chance kaze mu byazemo tubwire ujejuru mutubwire umugwi wasumije iyindi migwi muri basketball mu mwaka 2021 tubasabe mu byanguruke mu jejuru abari nabana ni benshi very free ni sawa the mic abari muri gaha nabonye n'abakaranga ari aba Bernice ari gaha Prière ari gaha Savye karibu cyane KCB Bank mwibaza ko ari ekipe ya mbere ari yahe ekipe ya mbere ni yahe meilleure équipe de basketball de l'année 2021 Ukaba Louis Haute turafata umwaka 2021 uko umugwi witwaye mu mwaka 2021 kuko ni awards ziko ziratangwa z'umwaka 2021 na rimwe cyane ubona uhera le 1er janvier kugeza le 31 décembre abo rero tukaba tugiye kubaha ikaze batubwira uwo mugwi uwo mugwi ni urunani ishaka tunwa umunani yatwaye standard abanyarunani club runani igikombe n'ikiwanyu ndabona hariya komite nibo bari ba Michel ndabona Hervé Mutekano nabonye nawe Michel wa musore w'umukinyi urangiranwa baze batora agashimwe kabo club runani uramagana president nabonye n'abakinyi Olimo Garde nabonye Gibe ego ibyari byoroshe gucagura umugwi AGS Award meilleure équipe club urunani amashyi menshi kuri club urunani
Monyereza urunani nawe nta mwaka maze atwaye ekipe urunani ibikombe ariko aratwara ni byinshi sensational urunani ishaka abafata amasanamu vraiment tuzoyibabaza ego Papa haba abantu bamwe bavuga ngo baraze vya football bamuhamagaye muri basket ngo tugire match zagurira guti babandi bemera ibintazi babandi acha bamuye match irari 1-0 bago batazi vya basket acha bamuye match nayona ngo ni 1-0 na tena iko batapiga kufra tena ariko awe yari mutara mu bintu by'ibintu batapiga kufra batapiga kufra lakini pale pako tamo ego papa utamu yes kape urumo pivot mumeneri andi mubi cyane jeyo wewe rero nakuraze urumo arbit divyose taye yawe nyereka kuri arbit oya divyose ndi Mr Everywhere dinga ekonete wireless je ntamikira Burundi gihugu canje ekonete murawande wanje asirasi bike Odusebera uri populaire ni Greg Camberis. Équipe Arena équipe à populaire Arena Cercle Arena Turamagara Greg Camberis. Gregory Imbariga Gregory Gregory akunda golfe cyane Greg karibu cyane welcome bienvenue Gregory Camberis ni wenyine kino kibanza You know we struggle to follow the ping pong. Kumutima mbanuba ngo umwe mu bantu bashigikira inkino mu buryo bukomeye cyane bakabikora bitanga batarandiriye ico bazokuramwo akabikora adafatiye kwishira hamwe akorera cyane akabikora adafatiye kwijunja ry'abanaka ahubwo akabikora kubera ijunja ry'iwe afise n'iteka Imana yamuhaye ariwe Abraham ndeka tubane tumusabe yegere gaho imbere yogera habwa agashimwe nk'umuntu yitanze muri sport yakoze mu buryo bukomeye cyane bwo gushigikira inkino the big boss Abraham ndeka tubane Apotre Jean Paul tumusabe yegere gaho imbere na wenyene atange ako gashimwe uyu rero akaba ari umwe mu bantu bitanze mu nkino ngaha mu gihugu cy'u Burundi AGS kavuga ngo ibikorwa bya ukora birashima by'ukuri haba mu mupira w'amaguru ndetse no muri basketball hose aritanga mu buryo bukomeye cyane uyu ni umwe mu bantu twavuga ngo izi nkino tuko turavuga muri kino gihugu yaba basketball kuba tuyivuga ishikamye ihagaze mu buryo bukomeye cyane ni ijambo rikomeye rukwitanga kwiwe Abraham ndeka ko tubane umwongera amashimeshi cyane mezame murakoze cyane ariko nagomba n'ubundi fate kano kanya imbere yuko ahava ngaha imbere tumuhe akanya mugenzi wanje Arsene Bucuti nivyo turakorana kuri Radio Buja FM numwe mu bagabo nawe nyine bakurikirana inkino basket irimo cyane yongowe na Apotre Jean Paul Manirakiza ariko Arsene Bucuti nawe afise igisata jejwe muri iyo federation cha marketing muri ico gisata kumbure bishobora kuba byaciye no kuri yo kugira ngo Abraham Dekatwane agira icyo afashije muri yo basketball mu gihugu cy'u Burundi. That's why nagoma ndafate akanya nawe ndamusabe agira icyo ashikirije kuri l'intérêt national Burundi reprise admirable l'indiscutable l'homme fort dynamique l'opiko ni Abraham Dekatwane Arsene Bucuti. Abraham Dekatwane yahawe ubushimwe urongo ya Jesse yavuze ko yamuhaye ubushimwe kubera ko yaterereye cyane mu iterambere rya siporo yarasponsorije ko di president ya volley
arasponsoriza muri football uhereye muri canche cyo kuri Part2 yarasponsoriza no mwaka equipe ya Olympic Star ayambere miliyoni 10 yarafashije ejo bundi mu bikorwa vya FEBA bitandukanye muri basketball ariko no gufasha umwana agomba kuja hanze kwivuza yaravuze 3 miliyoni 500 ivyo bikorwa byose rero byatumye ngo bamwiyumvira muri association des jeunes sportifs ruba ko muri sponsorship ariho volley basket amasport atandukanye ndanamushimira ko yambaye ikibanza cyo mu ndege tuje mu Rwanda asene abere tuza kubona nani abere wabonye konti yambaye yaranelefonye nabivuge bagiye kuraba umupira hanze acamugira ati none tutazi nanjye acamugira ati none kuba muri mu ndege je sindagenda nari nta kuntu itike yawe ntagenda ukagumaga umuntu ntazi ngo ndamwebera itike cyangwa genda baruga mu mu ndege ngabo umujayi kubera ari ndege umupira wamutwaye mu ndege kubera umupira wamutwaye mu ndege yambara imisi yose umupira w'amaguru kubera iyo ko yamayirukanye uko ari yatumye ari umupira watumye aja mu ndege ubwo bagize ikibazo sentire bamuhaye 3 kugira ngo imupire ego heruka no gutwara agashimwe muri tennis evenema yo yamenyekanye gusumba y'abaje ije nasinze ari abantu bwa tennis ba Merance bari ari yana bande narabasinze bose nabeme ije natwaye kubu uyu mwaka nije nkomeye muri tennis yitwa Ndekajovic rero niko kazina gashasha nuko papa utamturabandanya mukanya Paul turaza no kutubwira abatsinze arakoze cyane Arsene Bucuti barakoze cyane abamaze kubona ukwitanga kuwo Abraham Ndekatubane bakavuga ngo reka tumushimire ariyo AGS ariko ntarandiriye nagomba ndabamenyeshe ko tukiri kumwe n'abafatanyabikorwa bakomeye cyane harimo Econet Wireless mu bikorwa byayo turi kumwe na Asras Big mu gisata cha Asras Novi na Asras V bose bakaba ari nk'abadeje baje guserukira iyo Asras turi kumwe n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye harimo KCB Bank nk'ibanki ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi muri kano kanya rero ndasaba ubusanzwe n'ubundi arongo ishiramwe ry'umupira w'amaboko mu gihugu cy'u Burundi ni Apotre Jean Paul Manirakiza n'ubundi twongere tumusabe kukigoro kiwe kuko twabonye kari flexible ari umuntu yitanga mu buryo bukomeye cyane adufashe aturabire adusomere cyangwa se atubwire umukinyi w'umurundi yabaye populaire cyangwa se yamenyekanye yakunzwe cyane muri kino gihugu cy'u Burundi muri rusange mu mwaka wa 2021 uwo nawe nkaba nagomba gusaba kurongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko mu gihugu cy'u Burundi wa basketball ajejuru uwundi atubwire uwo mukinyi uwo ari we ijambo rijyana umukinyi yatowe cyane muri meilleur joueur football professionnel ni Lorient numéro 10 antibiotic Nibazongiza Said. Thank you. Yatowe mavoti 128 niwe yatowe cyane amukurikiye bari kwijana rimwe sinabavuga murakoze. nkaba nagomba gusaba Marcel Ando Obiang akaba ari directeur marketing muri Econet Wireless aze adufashe atange ako gashimwe ariko twanasaba n'uwaje aserukiye the antibiotic Saido Ntibazongiza aze aseruke ngaha bamushikirize agashimwe kiwe kumure ahari mu gihugu ca Tanzania ako gashimwe karaza kumushikira ku mutima yaserukiwe na Idi Jomapili Ido ancien capitaine wa Vitalo niwe aserukiye Saido Ntibazongiza muri Homize dusabe directeur marketing muri Econet Wireless yegere imbere Obiang tumusabe bamushikiriza agashimwe kumbure agashimwe ka Saido Ntibazongiza gatogwa na Ido yarakiniye equipe nationale namba mu rugamba Burundi Senegal Ido akana agashimwe ka Saido Ntibazongiza
nk'umukinyi yakunzwe cyane muri kino gihugu cy'u Burundi. Mu mwaka wa 2021 akaba akinira umugwi wa Young Africans, akaba asanzwe akinira no mu giserukira gihugu intamba mu rugamba, yakiniye n'umugwi wa Vitaro Football Club, yakiniye mu gihugu akinira Atletico, akina mu gihugu cy'Ubufaransa mu mugwi wa Canke, akaba umwe mu bakinyi no bavuga ngo bitumwako muri kino gihugu cy'u Burundi dufise. DJ tubandanye. Nuko rero turabandanya na meilleure équipe de l'année 2021 muri football, le messager Ngozi. Coupe yayo bazoyirungikira perezida wayo Mark Manirakiza Porsche hari Ngozi. Tugiye muri basketball. Twabonye yuko ari abakenyezi bo muri Young Sisters, Legacy, Radiators bari ngaha muri kano kanya. Rero tuguma tubandanye ku ma award category y'abakenyezi. Tumenyeshe ko rero Ekonete bavuga ati Burundi igihugu canje, Ekonete muhora wanje. Rero KCB nayo ni papa utamu, biroroshe kuri communication yawe ya compte bancaire cyangwa ibibazo byose urahamagara kuri 522. Ane mpamvu nimwe kubitsa amafaranga mu mbaho bakoreye yabitse muri KCB bank, nta mpamvu nimwe. Ibintu byo kubika mu bukese twarabisezeye. Ikindi naco KCB iri kirahamagara abantu b'abanywanyi bayo ko baha ama credit y'imyaka 20. Ivyo nivyo muri kano kanya rero umwe mu bakinyi babigeme bakomeye cyane muri kino gihugu cy'u Burundi uyu munsi mwaka wa 2022 ariko bitwaye neza no mwaka wa 2021 asumbya abandi bakinyi babigeme bakina mu migwi itandukanye, Gladiators, Legacy Basketball Club, bakinye muri Message Ngozi Basketball Club, bakinye mu migwi itandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari umukobwa w'umukinyi akurikira, nkaba nagomba gusaba Ibrahim Tiam, akaba ari directeur de vente muri Econet Wireless, ko yokwegeye jacuru akaza akamushikiriza ugashimwe. Ariko tukaba dushaka gusaba Deje Joel muri Assurance Big avyaguruke ko cyubahiro Imana yamuhaye aze atubwira uwo mukinyi wari we Nagizibanga. Joel ngo tubwire mukinyi Nagizibanga akaba agiye kumenyekana, yakinye basket arakundwa, yabaye umukinyi w'igihangange kazi neza, yitwaye neza cyane mwaka wa 2021 yasumbije abandi bantu batandukanye. Amafaranga yiwe yabikije muri KCB bank, akonesha internet ziza cyane yiruka nk'umuravyo niya Econet Wireless 4G, akaba asanzwe afise imyaka y'abacene. Ninde avo ro directeur bagomba tubwire umukinyi rero yitwa nde? Deje Joel kuva muri Assurance Big. Ego umukinyi bona yarose amavote menshi n'uwitwa Erika, akaba akina mu mugwi Legacy. Erika yatowe ku mavote 1428. L'international burundais imbere ya Darlene Arsi n'abandi. L'international burundaise, l'indiscutable, la fille la plus forte ici au Burundi, la plus admirable. Voilà Erika Munezero, les copines. Kenya wakera wale copines. Sensationnel. Spectacular. Twise muri independent. Anabitsa amafaranga muri KCB. Tegerezo gukina neza. Asirasi bakatije muri BK. Wow. Yize kuri ekole independent kwishiwe washa ariko mukayanza. Yize Bujumbura. Pale kwetu maskani kabisa. Erika Munezero. Erika. Play Legacy. S'il vous plaît. Umwongera amashimeshi cyane aracari mutero kijebeshi. Umukinyi rero ari popular. Asomana nimbona Jean-Pierre Kidumu. Kidumu ni wadusomira. Ese baravuga umukinyi ari populaire mu bakobwa. Kidumu, Kibido, Kibuganizo,
umunyakinama wibera sha muri Kenya aho muri Kenya ntibyakunze wibaza kubera ubutugenegene n'umuziki kidumu kidumu kibuganizo reka dushimire kwanza n'abaririmbyi ari ngaho twabonye benshi indege yagize tugutuku kubera kuririmba papa utara umuririmbyi akomeye nawe wabonye manager wa Part2 akaba vice president wa mikara nawuhe edite kimana sariyuti murayo nihari murayo nabonye abaririmbyi ba Diwana abantu rero mwese muri ngaha mukomeze mwihereze mukomeze munezerwe awards no mwaka zatanzwe kuri abo ejo ni mwebwe KCB Bank mubahwe cyane abantu b'abagabo kidumu nabonye kamirigado obrigado ni kamirigado ni obrigado nanje niko mvuze kidumu ijambo ni ryawe le chrétien magique le musicien chanteur de tous les temps le burundais l'homme fort dynamique c'est le nom Kidumu Darlene niwo muntu ari très populaire muri basketball. Darlene niwo muntu wa message Ngozi niwo mukinyi yakuzwe n'abantu benshi. Message Ngozi. Wow. yaronse 162 voix hanyuma akavukana na Enoke wa inama mugamba Uburundi buraserukirwa equipe New Star iritwara neza muri Tanzania iritwara neza no muri South Africa higeza rero AGS yashimiye gushima ama initiative meza Bakoze ego arangwa na sport hamwe na fair play president ndabona oro nani abwiye New Star ati niwe washitse kuri karibu twarakoranye ego karibu na Imana Ile-de-France alias Makuta wa Makuta uyu rero yarabaye president wa comité d'organisation comme president ya mbere muri Febabu hari kumwe na Aime Nkonyereza amaze imyaka irenga hafi 10 muri komite y'urunani ubu niwe yiramutswa award rero kuri iyo migwi ibiri ni gwanyu uyu ni New Star uyu ari kumwe ni Club Runani ego sport ya mirangwa na fair play bakorane mu nzu ego bakorane mu ntoki abagabo bicaranye na president wa Febabu baratoye solution ikibazo basket ya Sharif ico gihe equipe irasohoka ndabasabe mu bakomera amashi abarundi twamye dukundana ego kongo mwakozwe birashimwa abafata amasanamu mufata isanamu inoubliable neza cyane ego murakoze cyane Madame Mugihirwa numvise ko na vice president wa tennis ari ngaha turamuramukije Aime Mbakuye ancien président ancien capitaine wa Kerne basketball club DJ